Guys, duse tubaramutse mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya Bokimoon TV na cancane ikiganiro inkuru shure. Nkuko dusanzwe tubigenza tuba dufise mutumire adasanzwe afise inkuru shure. Nimuze gutwenga ndabasavye. Afise amateka maremare ni kuri vyinshi tuza kumubaza ko nabagerageze kugenda dusangiza bishobora kugufasha yaba mu muhindukire y'ubuzima bw'iwawe canke ushobora no gukuramo inkuru ushobora gufasha wigisha abandi bigatuma nabo bagira aho bigejeje canke bakiteza imbere. Fata kanya rero ndamuramutse twari twaramukanije agishika ariko naco bitwaye n'ubundi ndasubira ndamutse. Nyampole. Esther good. Yego namahoro. Meze neza. Cyane gose. Esther jeri ndazikunda kuzi canke bakuzi nka Estanish. Ubundi Estanish niyo mazina y'abavyeyi cyane. Bon mazina y'abavyeyi ni Estanish yumwe. Umva ni nishi ryavuye muri nishi. Ya abbreviation canke no gucamwo hagati. Kubera iki wayaciye none? Ya none cyo imagine nk'umuntu iyo muba munzi nka Estanish imwe. Urumva kurimarira nko gose. Vyari gukora. Nkunda bwamagara biri ntwari. Nk'ubu wanka ntwari ababwa ufite gatoyi. Uzango agwamaga we ntwari. Nishi imwe. Nuko byageze. Okay, nini shimwe yavukiye? Ishimwe navukiye Kamenge. Mugabo oya navuga ko kera ari Kamenge mugabo ngo ni Gihosha. Kwa Johnson. Okay. Ego mvuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 997. Kubamangira ngo hari muri ya misi mikuru misi nk'iki ko turitegurira irya Noel. Kumburi bebe. Ati bebe. Bebe baravyara bebe. 97. Bebe baravyara bebe. 97 ni numva umenga ni nejo bundi aho benshi bariga. Ndagusumba n'imyaka ibiri. Aya. Biranagaragara ku maso. Biragaragara ku maso ko kiri mutoya kuri jewe. Ko biri kose. Burivuka mu muryango w'abana bangahe? Jewe mvuka mu muryango w'abana twari 10. Mugabo ubu turabanya 9. Ukuvuga ko jewe ngira 8 muri famille yacu. Nyuma yanje hariho 2 banyu. Okay. Bavye bafise bose ubu? Wanje yarapfuye sigara nyuma. Okay. Nibibaho. Ni no kuvyakira ko twese niyo tujasha Esther rero. Buriya je nakoze nk'umuririmbyikazi nubwo ivyo tuza kubigerako vya kariyere y'umuziki. Nashaka banza utubwire Esther mu bwana bwiwe. Yiyibuka ameze gute? Bon, mu bwana bwanje ni inkuru ndende. Kandi ayicagagure. Gusa katwumve. Tugiye muri partie musicale nubwo tuza kubigarukako. Ndibuka nyene ndi kuri primaire nize kwa Nania Gasenyi bita kwa Nania Gasenyi je. Nize primaire. Ndibuka nyene nkina n'abandi bana mugabo imikino yiwanje yari different y'abandi bana. Hano kuno niko ndumugosheze. Urikoresha kubanga. Nivyo narinde. Rero urabona ko abagosheze bavuga ko turagema cyane nk'ubu nteye uyu muntu. Ntimukunze guhusha. Kumuhusha ni gake. Rero abandi bana hari ibintu twakunda gukina. Ibintu bya homborera canke ibintu byo kwiruka ngo duterane ibintu genre nagakino ko ngahe Bujumbura sinzi ko nandi babikenye byo guterana ubudongo ni. Je ndaruguteye mu mutwe. Yari direct. Rero ico gihe ndibuka basha nakakurunyibukije ko muri primaire. Ndibuka nteri uyu mwana basha naciye ndanabiheba. Naciye mpeba gukina n'abana. Cyane nibwo guca ntangura kwiyokipa rero ni bya musique muhira natanguye ndi muri 3e primaire. Kuko les instruments papa wanje yari mu reverend pasteur yari afite urushengero rwitwa Église pour Aimable de la Croix. Donc instruments zataha muhira wacu. Donc kuzikinira ko yabyari nk'ibijouet twakinisha. Usanga rero kenshi yo ubaye munyamwete cyangwa ukavyumvamo n'ingoga byaba biri facile kumenya les instruments. Ukamenya kuvuza guitar piano kwa. Rero aho kantu kabaye kuwo mwana nkamutera ibuye akaja mu bitaro byatumye numva umengo ndabaye dégoûté no gukina n'abandi bana. Ntangure mbe serious ahubwo nibyo by'umuziki. Ndibuka ko ndi 3e primaire nyene. Jewe
ico gihe natigwa nubwo ko ari kwatigwa kuba umuzisi ico gihe papa wanje yari afite indirimbo ya kantike yagira aririmbe mu rusengero mbere yo gusigura hari akaririmbo yakunda kuririmba agira atanga ubutumwa akaririmbo rero camfata gitaha ndabwira umu grand frère nahise umu grand frère ubu aririmba muri Marahaba band mu musicien wa karaoke acara afata gitara ndamubwiye ati akaririmbo ndashaka kunyereka amakoro gusa gato kome ngo n'umwanya ntiwari kirenga babazi n'umukobwa azobijana basi gato gusa gato nyigisha indirimbo nyene bayivuze mu gitondo dimanche rero bashansha yapfiye gusa gufata mikoro agira atangure kuvuga ubutumwa nandi nja muri gitara ndavuza yego hajya aje kuririmba atavyo aje kuririmba ahindukiye ati yari wewe abona ni wewe dushitse mu ikintu yakoze cyaciye kinyakukaje kugira ngo noneho rero nkunde rero musique ati ndabasabye umwiki amubwiye ati n'agafanta ka orange n'ibisuguti sinavyibagiye ati nibakuzanire vraiment kandi muce mumufata rero mubeseriye mutangure mu mwigishe atanga ndavuga cyangwa ibigumba gumba mbega aho nyene n'ivyo bisuguti wobiheba ugatangura mama aratangura ati uko nukunyonanura umwana ubona zosubira no koza n'ivyombo utuntu nk'utwo tw'abamere tubibona akurumva ko mu isengero wari wamwemeje ego noneho rero numva courage iraje ndatangura ndinjira muri y'aba musicien muri église ntangura rero noneho kwiga rero musique nyazina rero ndabandanya gushikaho rero nakoze gospel music nakubwiye ko ari inkuru ndende oya naco ibandanya ndakora 6e primaire nakoze ndafise umusaza wanje ariko ari gisho y'upastor muri Nairobi hari ndimo tugize ko niyo featuring ya mbere nakoranye na grand frère wanje ari mu leader muri église nubu aracariwe nuko mvuga umengo yarabihevye cyo dukora indirimbo ya mbere wanyigishije ukuntu binjira muri studio ukuntu bafata micro ndimo yitu turaririmba yitwa Sinzotinya turaririmba kabisa no bafensi ziraduze karirimbo keza vraiment karyoshe bon tweje kuyikora nani gasize primaire ngeze 7e umva ndabandanye ndakora muri église ndaja ko natijwe muri Fekabu Kamenge mugabo nkurira muri Emmanuel kuko yariyo niryo shengero papa yadukurijemo twavukiyemwo ego hama hagera igihe muri Emmanuel bivanye nuko hari ndimo nigeze gukora twigeze gukora na independence harimwo abaririmbi bose bo mu mihingo itandukanye baba bo mu mashengero canke abaririmba ubuzima busanzwe harimwo ba Mukombozi yarakirino ba Kinararijo Peace and Love benshi bari barimwo ba Roriro iyo ndirimbo rero yahuza abaririmbyi muri Emmanuel rero ntivyari byemerewe yuko uri umuririmbyi wo muri Emmanuel ushobora kuja kuririmba no n'ahandi hantu mva wacu uhagarika nanje ndaraba abantu bari batanze agatubutse kwanka ko karyo ego nyene n'amikoro muhisi nyene icubahiro nziza yari yatanze amikoro ndavuga ati no ikintu c'était 2014 13-14 umwese wawe bamuyangahe ni batari banga nakabanga gusa bo mwico gihe mwiyo myaka vraiment uri umu artiste en plus nari niga 9e ewana nabona ataha vraiment kwishuri bari bagwisemo gute bon bwa mbere avant yuko bampitamwo hariho ibintu aba Emmanuel bakunda gukora bihuzi aba Emmanuel mu gihugu cyose tugenja gupresenta indirimbo nari umwana muto gose mu bandi babona afashe gitaha ndatangiye ndaririmbye harimo rabo twace tugenda tugumva nkakomeza gusenga presque nka yose yarimwe abantu benshi bari bazinanye n'abasista abandi bazine bazi papa wanje bacha bavuga ati hari umwana wo muri Emmanuel Kamenge yego arashobora guparticiper rero peut-être ko babonye babona nyene ibintu genre ntibyemerewe n'idini nasengamo cyamva mwishengero nkuko onye wewe waravuze ati kama mbaya no nta kundi none ngire bari maisha cyane ivuga ko Imana yaduhaye ingabire ingabire kandi kinama ndagigira abantu twibyaza umusaruro so kuyicarika en plus naringe ni nk'ubu nari kunda korera igihugu urumva basi ndahitamwe nyine gati nta kundi ndafunga amaso après rero cyana kigwa mu handi mu rusengero rwari muri Rohero witwa Assembly of God warabasabye
oya wisanze nisanze ko naragiye ari umuntu yandenonze aravuga ati umwana mumuha akanya kwanza present ibintu vyiwe ico gihe nari nkiri mu mwuka gose cyane gose ama ndaja kuri instrument baca baranyakira muri kohare wanashima ncamba umurongozi wa groupe d'animation nije rumva na terikora sizo gutanga amasadaka ya hama ndakoreraho igihe kitari gito mu nyuma rero biza guhinduka kuko bana ko hariho uburyo ukuntu jewe numva umengo uriya mwanya dufata kuko abana benshi twarakoranye muri eglise abantu baje mu makaraoke kwa nca ndaba ati none kubera iki ama eglise adatahura agaciro k'umu artiste ugasanga nk'ubu unye none no muri biriya biranditse ko abaherezi bagabo tuvuge basi nk'akarorero nk'ubu nk'ishikanwa cyangwa ibiki byari byo gufasha abaherezi bakuru cyangwa bagafasha imfubyi n'abapfakazi gusengera mugaje usanga abaherezi bakuru ntibuka abaherezi batoyi nka twebwe ako n'akantu nigeze kuimagine ndakiyumvira cyo genda akabwira umupastor araho nyene uravuga ati nta kibazo umuntu ashobora kuraba mugaje ndavuga nti hako rero jewe nja guca amafaranga mu rusengero ahantu ahera ariko mbere yo kuvyiyumvira waramaze kubona aho vyabaye ego cyane kandi kenshi munganya ndavuga nti no foko basi jenza nzandaza gusenga umva nta mwenda ari kuyisi kamere nkatura nkabwira Imana ivyanje hama nkitahira bisigaye mba ari guca amafaranga nkavyaza umusaruro yangabire yanje numva umengo no bikora apaha y'urusengero ko guca ntangura gahunda gukora amakaraoke karaoke ndazikora vete nagiye karaoke 2015 niho natangura ibintu by'amakaraoke ndakora karaoke zirankundira bendi nashikiyemwo barankunda turakundana cyane yitwa gute bendi yari ya den band hama rero ndavuga ati no mbandanye kunyene muri carrière rero one day rero kumbe pasteur hariya umva natanguye ngenda kwanza ninyegeje cocorone karaoke ugenda usobo mvuga ati turi baramurenye ivi nyene ko narakunda ibikorwa by'ishengero bien sûr numva umengo sinotakaza kujya kuntu abantu bari banyizeye muri eglise iyo confiance ko ndayita nyene byoroshe no fuma basi nzanagenda ninyegeje ariko amakuru aragenda musi mwera babakirisu nyene babandi nyene kandi hariho nababa baza kukuraba muri yo karawo kuyobera nyabiri nkagerageza avuga ati no baca barambona sho kumbi tujyanje bari cigana mfuma niko narimba karimbo ka seri yindi urasha nakarembeje nyene ninjiye muri wa mwuka muziranenge burya navuga ati nta kundi pastor arahamagara mu biro ati Estanishi ukukora ico gihe nitwa Esther nishimwe ni bari bwa besta nishi burya ndamubwiye sinahakanye ngo yego canke oyangu iki ndace mvuga ati none je nari gukora gute gasha vraiment ubuzima nariko ndacamwe ntibwari bworoshe ico gihe j'étais orpheline du père mva navuga ati kuguma ngenda mbwira mera ati agakaye by'ama uniforme n'ibiki nyuma nje ari batoye ndako ko bariga uri yo gufatereka nanje ko mama akibyumva deje ko natangwe karaoke skandara aho nyene naraye hanze gatatu ubundi mama wawe yarasanzwe ari umuntu asenga cyane mama wanje n'ubu arashasenga kandi aguma asengera ngo aruke mu nzira urumva gusa nkunda mama kuko mama n'umugenzi namubwiye ati mama urana ko urubanza mwese dukora muzigo wiwe ntabwo kwanga uri mama ngo uzonkiza mu gihe nzoba ndiko ndaciga urubanza ubwo nkuko ubikora nyene nsengera gusa uwo mutima canke ibyo babituma imvo ko navuga ati jewe muri karaoke sinjiranye umutima wo kuvuga ngo ngende ngo kononekara ngo ngire no c'est juste ko ngiye kurondera ubwo buryo shobore kugufasha les dépenses nawe z'ubuzima urumva kuko bamaze gupfira yakazima nyene ko urana nk'ubu waramenyereye ubuzima nyene ari ubuzima babumenyereye iyo bitanguye bihinduka bamva umengo uri bizarre urumva rero ndabwiye amati non c'est juste kugira ngo ushobore kuronka quelque chose sauve famille nta yindi ntego injanye muri karaoke ngo ya umva yafise ubwoba yuko ndutangura zangeso nangwe kunywa amayoga mere nabi nukuri ndamubwiye c'est promis okay avuga ati shauri yako kila mtu na muzigo wake aranampima n'impanuro arantekerera impanuro zikwiye arumva muziga arawuzubira impanuro mama intego ni
urufaranga gusa agenda arabona yuko nawe hariho impact malgré tubimubabaza mu mutima kuko urana uri umwana w'umupasiteri hariho ubuzima utangwe kubutangura uruvugo ibintu byinshi ati ntaco jewe nzofunga amaso wewe endelea na kazi yako ya Mungu mukorera Imana neza amajewe nanje nzoyikorera isifu gusa ko mba honete nta kugenda n'inyegeje amara ntahura mwishingiro siga kwamba kuko ntari mwishingiro ko muzobivuga pastor rero abagutumye rero mu biro ndavuga ati none kamara ati bien sûr barambonye yego ndabirimwo ndamusigura ati ibintu bimeze ukununku biruka ko yatuvugana ibintu byo kuvuga ngo bahereze n'ibiki biye nararavye mu mengo ndiko ndavuna ijambo ry'Imana ndiko ndaca kubiri n'amategeko ya Bibiliya sinco gituma nshye mpitamo nawe araraba ko ico gihe nari umu pianiste nka muri deux ico gihe wahejegeje ibintu bya manifestation no abaririmbyi benshi bari bamaze kugenda bava mashengero naravuza nkongera nkaririmba aravuga ati no ntibiri mu wendere kugutakaza gutya nyene byoroshe yego gikunda Tenga ati no foko ndakurondera muri dere ko je nashe nishe nawe ko nkoza amakosa mani agatsika nishashe jewe nyene ndondere muri dere ndondere mu pianiste bazokora mu ishengero bazonsubirira basi mu gikorwa gutyo rero natanguye kuza ndagenda n'ubu ndagenda nyene nkinjira nkasenga nkabwira Imana byanje yego mpa nkitahira kuryama bukeye naronka akadiri nakafanya basi nuko rero ninje muri monde ya sekila ntangura kuja muri studio gukora indirimbo yanje ya mbere y'urukundo yari ivyo mu byo bihenyene vya no indirimbo y'urukundo narayikoze ubwo ntigeze isohoka narikoze ya 2014 mugabo nca ndayihisha kuko natinya ko mpagarikwa mu shengero none ikorewe na Masterland niwe mu producteur yatanga nkuru indirimbo ija ku radio sino nari maze guca muri za studio za Kigazi at record niho bankora indirimbo yanje ya mbere gospel ndaja mu indonyire niho nakoranye na Masterland iyo ndirimbo ko Masterland twarahuye aranyumviza ico gihe naja gusa kuri studio ngiye ku backingira nk'abaririmbyi sanga nk'ubu ba J-Fire bafite indirimbo bakoze gashabwe ati hari umwana ngaha kuri backing vraiment barahevye yego tiwe siga gusa quelque chose nkora akazi aca ngenda nka backing aca nica mukera akambwira no urarabukora umunsi umwe karirimbo ya Masterland yatumye nawe nyine ari mu mara watumye ntangura kuba master afise mu ruhara ndavuga ati none mu mujama ngo nari kazuki keza no kuri kakizomba indirimbo yitwa ntuje kure yanje ndakumviza ukaririmba gati none ngo nukarimo nkurushimwe ngo ibintu byinshi ngo juste gusa murimbe kantu kari romantique umva yaragwaye ko ijwi ryanje ryumva riri ryonyine nteko rabeke karimbo vraiment ndakicarira ndakandika ndakitondera kubita muri mikro cyo gihe mengo mukuru kuri natanga kumva Leninosi wo kuri Remaye waje ndirimbo tsana tujana ngo buranteke ati bakayumva noneho rero aho ni turi muri 2015 nyene 2014 donc hari nko mezi y'ukwindwi k'umunani guko ndafunga amaso ati makajane nta mafu karimbo bakajanye garavuzwa kabiri gatatu mengo nderagakura nabo barakumva no kuri radio Culture edition tsana ndimbe asikiye natashe muhya ariko barafungura saa sita bari ku radio ati uyu muntu none kumengo ari bomba est bakacibona bivuga nabihakanye bakaca bivuga mu izina c'est fini rero ngaha rero ebana naje ndavuga ati mafu nyene nta kundi rushaho gociye ndabandaniriza aho mfatira aho nyene ndabandanye ndakora ko navuga ati ko biri kose naco ndiko ndica muri wewe ni ku mutima wako ya uko navuga ati jewe muri jewe uko ndabibona nta chance ndiko ndakorera umuntu ntavyo kuvuga ngo ego rega ivyanyu nta muntu agene gukora ivyanyu atagene kutabikora bya birahari kandi bikorwa kumwe nibica nta cyaha cyaberana nta n'icyaha cy'abanyabyaha cyaha cyose nikindi rero navuga ati reka rero nibandanirize afu nibuze ko Imana ibaho no kujendaza kwisenga kwa Mungu nja kwishimira ko yanzigamye nitahira kujya yanaguhaye nako karaka karaka twari n'ibiraka biza nabanje gusenga navuga ati Mana nyibuka Mana umwaka urabona nawe cyari hajugiye kuri stage ufashe sinda hagwe navuga ati Mana
jesha kumbe hafi kuri stage ego ndazi ko ari performance nyene ngaho kandi turirimba amajambo yahumetswe nawe no mu gitabo cya Salomon abivuga indirimbo basonye ibiya baca bavyibuka so rero ndabandanya gutyo rero gushika ubu indirimbo iravuzwa ku maradiyo iravuzwa ndavuga ati none nyene nije rero ndemeye rero iraheze mwisengero rero indirimbo imaze kuvuzwa ndababwiye ofete oya iyo yari audio ndandanya ndakora izindi mandi ma audio ndakora nyene turirimbo twandabibona ntibabimenya kwisengero kandi nari mfise mutwe wanje twaririmba twagiye dukora agatimu yitwa Eme naramushize mu indirimbo nshasha ndamuzi wowe baranatubonye ngo tukiri ewe ujya turakora nawe karimbuka hani turagakorana akashusha abantu nyene aho hari année 2016 gutyo cyankorana n'umuntu umwe muri diaspora yitwa MT niyo mu diaspora twatangiye gukorana ko gakolabo ka mbere nari nkoranye n'umuntu w'umuhungu ndimo yitwa Melody kuri YouTube niyo video rero yaje kunkwegera yabati jewe ndinjira muri video sininje no kuvuga ngo wari warinyegeje ku ma audio urinyegeza ndavuga ati none dufaranga twani namaze gututa nta gisigaye ni mafuma turakorana umutinye nayo ati asefini fini mugwaje no muri video kuno byari bimeze nyene kwari kwinyegeza ariyo quelque chose ko nana mutegetse ati jewe aha ari ibyo ngya nivyo ntagira impuzu ngufise inshiramo deje uravye indimo twakoranye namwe ati wewe urazana mu kwini video wawe muririmba ndaririmba canke imbaza yo mu king video naho nta birefu icyakora gusa party ndende muza gufata nza kuba ndiko ndaririmba video wiravye nyene ucubona ko turayikora indirimbo nyene iravuzwa Esther yabibonye rero carahamagati sha Esther yari umunyarwanda uyu munsi cya tuvugane cyo gusanga mu bintu hagati n'igisanga cya kabiri ndagenda naye ndabizi atarahize kuvuga cyane yati yego past kuri urabona maisha kugaba maisha nyine yaba maisha cyangwa ntakundi rero nakubwiye ko nakwemereye ko nzokuzana mu pianiste azosubirira no mu leader basi rero bigenda gutyo ubu ngenda nkinjira ndabakumbuye nkaje kwaramutsa muhira taha nyene nta bifu nta birefu ko jewe umwe wese abaho ko ashoboye naramubeye honnête ndamubwira jewe vraiment wavuye umurongera uwo muntu yego narabaronse ndamwereka ati ngaba mugiye gukorana baramenyera gose mugabo bizosaba ko bamenyereza abanyeshengero muri mudu twari twahora tubajana bazobimenyera bukebuke ntibarabivuze n'imbere ngo Esther ngo twamutaramuye bigenda gati nimwigo umuntu anabivuga je nyine kuko n'amatangazo nkeneye wewe wavyivugiye oya nabubwira ati nyene kujya ku umuntu adisparate reka ngende mwibanga yego ata muntu numwe abizi c'est fini naho nyene umva byagenda gutyo ndabana ndikorera akamuzika na karaoke zanje nkajaniranya ko naravuza live ndakora live zanje rero mwico gihe nyene ndakora nyene cyo byumva kandi iyo myaka yose bon bavuga ko sinebwaho importance cyangwa ngo ninjire cyane mu bya relation wari wewe n'umuziki yani nta birefu kitsa naho haragera n'igihe mama avuga ati umwana wanje none ngeze muri andi bantu usanga yagiye avuga ati akabuza gahungu ati tuzi ngo mwana wasate gahungu mutsana mu 10 ndageze mu 10 uyu muntu si umuhungu nta bagenzi bataniye abahungu canke jewe mbazi umuziki rero nigera nikubitire nta ariko mbere ko tuza kugera naho munaza kwibaza ubwo buzima bwose wanashaka ko kuzura inyegeza kwisengero niki no kwishuri rero wabijanisha gute ivyo bintu vyose none uri bon adufate kwishuri rero kasi mvuge kandi gastori kamwe rero byari biri danger donc naratonda au début bon nari aranja trimestre zibiri za mbere bane ko secondaire zibiri za mbere ari umuntu agwana nazo hama ya nyuma ubu uri kuruzutsa
rero nkavuga ati none gabasha kandi ugasanga nk'amunyenya ma repetition batanze muri timu muri band ugasanga birakaze cyane hari gihe twadufise gusubira ku ishuri ndakijere gute mvuga ati umwanya umwe ndatonda sinovuga ngo sinigeze siyo narenga nico ukunda kuko haragira n'igihe ukabesha abana ko abakobwa baratwumva gose iyo tugiye kubesha utuntu nyene urabona nagiye haboro maraba mu rugusha kweri namse nk'akapitio ka sign dufise nkako nkanduza kuvugiriza ga concert canke kadiri nyene kabonetse nyene ka mariage tukagira repetition mu gitondo kugira ngo tugacabiranye akaronda gakina gute zimwe za nyuma kuko baramaze hageze igihe banambaza ku ishuri ati none wewe wamayo kwe yego sinofisi ihe ngwara niho beze ni atari hora kumbe rero bategura keremesi ku ishuri laha kwa nigumye kuko navuga ati jewe sinyine ko abanyeshuri tugenda ku ishuri hagira umuntu amenye ko ndi mu artiste baramutse babimenye bazoshabona ko arico cyitwaza donc no gucerwa haraho mbana bakavuga ati araba yahwita umuziki agataha atashe ku ishuri atashe ku ishuri hewe reka agataha rero sinyine umuntu amenye historique zanje z'umuziki tugiye bategura keremesi birakonika ushe ku ishuri toya nda performing ndakubita reka directeur yumva imiziki yanje te umwana yahora yiga ngaha reka ndondere inbox tumve rero tugiye tugura keremesi kuze atapana bijya byo bwana ndagatoya vraiment narayanze kabya sinebuye nagati kubera ankavyindiramwe namubwiye ati zo ndi murazi koze mugabo rero nkora umuziki muri vacances ndawukora mugabo mugihe cy'ishuri urabona ngo nivyo ngo nivyo ubaho mamaso agateka share kabagira abanyiteze cyo biti ngo we katiki nyene ndakabandanya n'ishure gutyo nkaza ndabijanira nyaraho mbonye ko meje gukora interrogation yarinzanye canke nkafata amanote ntafashe gusa nari yaranje uko iyo nza kunanirwa ku ishuri byacha bifatana na deception numva nabantu nte deception mu kwa mama ikomeye gose namubwiye ko atake kuko kizotuma nsamara mu ishuri kijanye n'umuziki donc nakora nk'umutima ndiga ngeze muri seconde ngeze muri seconde ko nize electricité industrielle ubu nk'aya matara yacu wo babukorewe umve rero urumukobwa ariko bose kuvuga ko ntobikora ngeze rero muri seconde mu 12 cyangwa n'ibintu by'amapenzi kandi urukundo nanje ko rumeze nyene ndagumve ko gusa avant narakundwa hariho gukundwa no gukundana n'icyo utagukundana nkakundwa mbwa nkumva umengo sindipuye kwinjira muri relation nyine bakaza nyene mvu umuntu acinjira seconde ko ari umwana ashushe nyine bakaza bakiboma bagasubira bakapfa nabi nande bagatishuma acaza uraho rero yitwa sinomuvuga mu izina ngira ngo hari n'abamuzi ore turakundana naje ari kandundura amapenzi mama wanje nari nkiri muri Master Music cyo genda mubona nyene ba rero mu DJ wa Masterland kaza kavuza nyene cyo rero by'urukundo biraza byitamwo aza kumproposa rero ndavuga ati ngira ngo umuntu uko ndamuraba kusura ngira riseri cyo bitare kuvuga ngo iyo uje mu rukundo utararumenyera niko novyita ko ntimuba mwahanye umwanya wo kwigana bikwiye muvuge ngo naka mumenyane kwa novuga ko twahuye tukiri abana mu mitwe twese twara abapeti nta numwe yarazi yaje myava rwaruva yange tubamwo gutyo après rero hazamwe n'ibindi bintu kwa indajamwo twateranira mu mashira bya umwana wanje wa mbere nyene yitwa Queen nyuma kumuvyara umva nyene ko hari ibyaje nyumva kwitwa ngo urukundo uri umwana kwa hariho ide zitabaza mu Esther inkurushuri baye inkurushuri kweli none ngene yatubanye ndende maka nibanza turahindura naga sinema nagaze kuvuga ahantu tukinira agapira muri bitre ya TV rero kuvuza ngo dutahe zikabara ko kurondera inyota
kazamba mbone ngo ni sinema y'igihinde rero none inkuru shuri baye inkuru shuri nibiza amasezo ariko tugikora nuko twaganira ibintu ushaka gufasha umuntu kandi tugeze ingene mwamenyanye na Enzi ego donc zine turamenyana twamenyanye nyine tumenyana muri Master Music yari mu DJ wa Master n'umu DJ muri Holy Star DJs so turakundana bivamo nyine byanduka kubyarana nyine byaje ngo tugisanga nko abandi babyisanga bisanzwe nka misa ya mbere misa ya mbere so nyuma rero kubyarana ariko kuvuga ukuntu iyo umuntu nyene bon hariho imyaka urimo ya adolescence bon kubwanje numva ko ndi serious kuko naravuga ko mu bintu ntazokora canke mwikoza ntazokora narahiye kuvanga abana ubwo bivaye nuko yarashushe cyane yari kibiti sinavuga ko vyinshi n'umugenzi bon turaramukanya ntaco dupfa nta bifu dufitanye ko ndatahura ko Margaretu bwarubwana ejo byo bihera gutyo je nawe bihera gutyo ko nyuma y'ivyo twisanze twese mwese ari mu buzima bwiwiwe ta uri kumwe n'undi nta ngorane dufitaniye urumva mwese ari mu buzima bwiwiwe nta ureje by'ubundi kwa kuko iyo bantu deja igikubwira ko hariho mind cyane iyo abantu bavuga ko bari mu rugendo rumwe bagasangiye neza harimo jalousie ngantwe nta jalousie yari hari rero ubu ari mu byiwe nanjye ndi mu byanje ndabandanya ndarera umwana mbaranye mu buzima bwanjye bwa musique haragira igihe maze ibyo bimaze guhera ndabandanya ndarera umwana ndanye ubuzima bw'umwana wanje numva ko ari we kintu ndufise cyo kwitaho mu mwanya ko nawe abantu ubuzima gituma navuga gutyo navuga ati none est-ce que mu gihe entre nous byohera kuko nta buseri bigeze buba hagati yacu mu rukundo umwana wanje est-ce que umugabo ngiye kujako ya affection numva ko noho umwana bizokunda ko umugabo azomuha affection nk'umwana we kweri ko navuga jewe sinkine ko abana banje bazokura bacana mu bagira amacakubiri yabasi n'ubu ndashaka detest ico kintu tuvuga ati no ifoko rero manze kwanza nkikahusha omwe kuko je muri manda tuko muri manda ndigeze kuza yuko nzonarongoga umwana wanje afise ubwenge bukwiye akuze neza avuga ati ubu je comprends ko mama yarambya yarandera mu nyuma birashika ararongorwa uburyo ari umwana abazi gutahura avuga ati je comprends ndatahura byose bimeze mugabo murabizi namwe hari umuntu nyene twaje guhura mu icyo gihe nyuma ya ariko ntarambwira ko imbere ko muhura byambaye nashika akakwandikira cyangwa mukandikiranira ufate no guhuzwa n'umwana bazi gusa iyo duhuriye ko turahura mu kazi kenshi namabona tugahura ku stage kandi arabikora neza sinicuza ko twamenyanye ahubwo nicuza ko urabona iyo toujours iyo romoro ntiyohura yo kuba heureusement igituma umuntu avyicuza nuko umwana wanje afise uwo mwitaho ko hajyanye birababaje umwana akora kubaza ngo papa ngo abandi bahamagara papa kwa ngabo shima Imana ko vize umuntu antahura arabitahura byose arumvikana umwana w'iwanje kuko ayo niyo mahoro ya mbere nari nshaka kuko navuga ati ubu pour le moment nta kindi kintu nkeneye ko kinyukipa atari kuyumvira kuri kazoza k'umwana w'iwanje agiye kubaho azi ko nawe ari normal nk'abandi afise papa atahaka mu yambira nk'abandi canke bimeze gute nico rero gituma ntona vyicuza kuko mvuga ati nari kuzicuza mu gihe umwana avuga ati none uwe mon père bimeze gute gabo unye c'est bon c'est normal kandi nico gituma kuba nararonse uwo muntu biri no mu bituma mbere tunavugana neza ko mvuga ati uyu akitaka nawe ushaka kenda mu byiwibeshe je manfuje ntumbaze isufi ko hariho uwamusubiriye c'est tout turasubira inyuma ku bavyeyi nabo watubwiye ati mu bintu ntekere n'impano hari akantu kaguyemo byageze gute iyo point rero ni finale bahurana nyene yaranyizera yarafise confiance yavuga ati vraiment nishi ntashobora kunguisha ari mu bana b'umutima fise kandi vraiment nanje nari nifitiye confiance navuga ati ico kintu bimaze kugenda gutyo nkiro turuva ndi muri iyo situation nabuze icyo ndamusigurira ndamuraba gusa uramaze kumva ubwoba bw'isoni
no ego nije nabibwiye mugabo harashiye igihe navuga ati none uri kurateka imitwe y'ahantu biko navuga ati nubundi ndetse kubivuga plus ko ntiba kubivuga niho confiance igendera atakara vraiment ico gihe ndamwegera ndiho ndarira vraiment namubwiye ati nukuri jewe ibintu niyemeje kwera aho nabivuze deja naramaze gukita maison naramaze kugenda ndavuga ati wabanje kuhava ndavuga ati ibintu byo navuga nkiri muri iyi nzu yombamba urumva ndavuga ati no imyaka mikeya ngiye warufite ndaja ku mutante ndavuga ati foko kwanza manzi kwa mutante twaramubwira ati nukuri mbikira ibanga ndagusabye urumari akantu kabaye kweri urabufuntu yaranje vraiment mere ntabe bon cyari bimeze sawa uko we namubwiye ndamusigura ndamuririza ndamubwiye ati nukuri nagize ingorane kunuku okay aranyakira mama rero ndavuga ati yangira ndi kugwete rurerure hankuko karaga ndijenga mutumbera mu mazi ntabyo nza kuvuga vraiment ndandika ndavuga ati mama urabona nawe byaragenze uko kandi rero nabyisanzemwo kuko nabigiyemo ntabizi nazi nibyo ndimwo niro tuva ibintu bimeze uko nuko mama kiri so minyokete ko navuga ati ahaza kuri so ndabasanye muze kuri muha nafise umupeditsi wabo twaririmbana niwe natumutuwe niwe yarayego niwe yarabizi niwe yarijanye niwe yari yagunye banga cyane ati rero burya turabunjane agakete mugabo agasome muri kuko narinzi ko arafise pressure araza kugwa mu mazi ibara rigwe gusa wari mubabaro my friend arasoma ko nagiye deja namuteje ngiye ruguru ari ngiye gukora nzogaruka cengira ngiyo kete niyo yamuhaye rero kumenya info y'ahantu ndi hewe arisomye timanze amazi yo kunywa ngaho gatoya baramuha amazi arasukara muduga aratora amarori neza aramba arasubizako arasubira ati nyongera ikindi gikombe c'amazi yo mana yamaze ijoro ryose ariko arazunguruka gusa aho nyene zanumva telefone nanje numvise telefone y'umutima ati pwa ndago mbega aho wagiye aho wagiye wabonye ari bwo buhungiro warose nijoro wageze aratangura ndavuga ati none ndapfuye Margaret waravuga ati gusa bibaho umuntu kugwa mu ikosa mugabo ikosa wagize kugenda utavuze ikintu na kimwe vraiment ndiye sikiza ngo ati nukuri je byantene nubwo gutumbera amazi ngo ndakubwira ico kintu kibega nakugihera he vraiment ndasaba ikongene kuri telefone bavuga ati nukuri timugabo kuko je mu buzima naranka uruvugo kuvuga ngo nakango byagenze uko tako ngaruka mu ruvugo ndufuma ngaruka narabyaye gusa isufiku unyumenye ko nishi ari enceinte c'est tout kandi bakurutse kuba yagende ngo yagasi vraiment ubu ninagira ingorane nzomwitura nk'umuvyeyi haraza umfashe je na mama tubitatura gucyo bandanize Ngozi ko nagiye gukora kwa Diedone umwana kwa ndarondera umuntu amumfasha cyaniga ku ishuri rya yitwa RTM lycée technique ya urahanze ego amanje ndiga kuko nari navuye ino deja kuko nari fise A3 nafise diplome ya A3 mugabo nari nkeneye ko ndonka A2 canja kubandaniza Ngozi rero Shabigenda uko nkakora kwa kundi nyene karaoke n'ishuri n'umwana wagati umva zari ikibazo cyaje ciyongera ndakora kazi karankundira dedo narafata neza mu Rundi kwiza igihe namubwiriye ati vraiment ko mpejeje ishuri n'ubumengo nzoza ndaza bikenewe tugakorana n'ubu yateguye nk'ibirori ko ndamwuba ahantu mu boss yamfashe neza ateguye ibirori anyumvira ko ndaduga nkakora ngira nkamanuka donc mu cyama cyambere umwana mwiza mbere n'umugenzi ya rero cyo bigenda gutyo rero gushika no munsi kahaho k'Ingozi Sumaili no Ngozi niyo mwamenye oye birigamara bo kubaro k'Ingozi siho tukamenya ni pima no ambeshe aho nyine ashatse gusotera mwamenye Romunya Rusako bo hariho je kuntu twamenyanye n'ebyiri different n'ibyo kuntu twamenyanye nawe tout d'abord hariho studio nari ndimo muri lebo ya Hope Talent kwa Robert nawe umunyengozi
rero icyo gihe twahuriye muri rebo twahuye turi muri rebo imwe yari umuririmbyi akarimba gospel nkaririmba jewe izi zisanzwe nawe yarazirimbye zisanzwe yararimbye yari Chris Brown bigoze rero duhura muri ubwo buryo duhura nyine turi muri rebo imwe tugahana amayide petetere muri recording gukora hari ukuntu nkitangura kwa prena icyongereza naramukenera rwose mu majambo amwamwe canke mu ma écrit amwamwe amukenera tugafashanya ibintu biriya ama melody kwa yumana iyo barimvye muri studio barahuriza ku bintu byinshi rero gutyo presque twaguma turi approche cyane ufite wabumbaza ngo atabaye intention no kumbaza cyangwa umbaze gituma twahuye waririmba gospel nanje naririmba gospel yarabaye interesse no kumbaza amakuru yanje kwa gute byagenze gute icyandanye mu muziki wa Sekira ndamubwira ko nta kintu na kimwe uretse kurondera ubuzima kuko deja yarambaza kuyikurimba Sekira kuja gusenga ukagira gute gusenga ni ngombwa n'itegeko mu buzima bwanje ivyo navyo gukora ibindi nk'umwuga n'akazi ni nkuko nawe ushobora gukora gospel kaguhemba kakubesha ubuzima gusa ni nkuko jewe yaba igihugu cyacu mu Burundi niko badatahura agaciro canke uburemere canke energy umuririmbyi yari muri studio sino biba bikora nk'umwuga mu mpande zose haba gospel canke iki je ni nkuko insubiye nko muri gospel no kuyaranja yagiye ko uravuga ngo ntumire ngo baririmbye muri concert ya gospel umengo mubwiye kwinjira arishi umengo ukura mutegeka kuriha mu ngoro y'Imana orike byari oblige yuko n'abaririmbyi ya gospel umenga gutse ijambo ry'Imana urumva rero bisha bigenda uko turahura tuvyisanga nkuko donc sinabivuga ko birevu uko twe twavyisanze nkuko dusanga turi kumwe ariko ushobora na roti ari serious kuko iyo ataba serious mba naragiye rero abaye serious tubibanamwo serious ko urabona ko mu buzima nyene biba bikenewe sometime kuba woronka umuntu mukavyumva kumwe hama mugategura kazoza canke mugategura kuzofonda une famille naho mu ntango biba bigoye bitahuza abantu canke kuvyumvisha abantu kuhura nawe yari nka tuvuge nka coup de foudre niko noyita donc kujya ukunda gusanga umuntu iyo muri kumwe murumva umengo hari akantu k'akatirance muga mwebwe mudatahura naca rero ngeze nko muhira nkavuga ati eske ni kubera iki ngiye muri studio sindamusangeho muri recording nawe kandi bikavuko iyo jewe ntatonze hari n'igihe cyatawe kandi ico gintu yebwa nakunda naca yitahira takatira jana murumva ati canke yarandoze bagatitre kaje ko canke yarandoze byagenze gute cyume akana kaboro kwa bindirimbo byese nangura rero iyo inspiration iraza donc je navuga ko depuis ndamubona yabaye nkuko yabaye inspiration y'indirimbo zanje zagiye ziza mu nyuma so Tebana ko narakode cyane ndakora ko iyo myaka yose nakugenda agenda akora uhereye no muri gospel akazina karanga kabisa gusegiye cyane nticari bwagere novuga ko ari gihe kitari bwashike ciwanje harigeye ndabwira Robert basha nta kuntu ko yageza tubigeze gukora indirimbo ya Feel Love feeling nyene no mengo ico gihe nari nkimenyana na Ismael Tegati kabisa ndiko nda feeling indirimbo ukuntu nyene amajambo arimwo yavuze ukuntu yanditse nyene byama feelings ndagira bati wapi byagari mugenda gasubiramo mafu nta byo kuvugana na Satubi ntabyo nta contact yewe nari mfise barashaka bavuge c'est fini ndinja muri recording ndakora indirimbo ndimbe gisohoka Satubi kwanza batushe kwanza avuga ya postinze aragira ibintu arandika kabisa respect nyinshi ndavuga ati no ico nari niteze pour le moment numvise ko Satubi yaragise nari niteze ibindi biri contraire y'ibyagize nari ndetse abaragira ndonda ataka kobwa kari he mukanda ngenda kwereke ama merci nazo kwangana numva nyene na emotion zigiyemo numve ngo norira ndembe asirikira aho rero niho
nishi ryatanguye kuvugwa bukira tangwa irasirikira il est vrai que nari nziranye n'aba president b'amaradio barakora uko bashoboye mugabo nta force yari irimo ndasubira Robert tiranze rero ubwifatishije je momengo je nzokora uko ibyo ndavyumva nyene ndirimbo ni yavyumva nabi nta kundi Paul Manu Bengo hagezweho telenovela iranyinjira mu bwenge nako je zose nazikoze uvuga ko aba ari gukunda umu artiste gose canke kuba ndamufana gose birenze donc hari uburyo buri ukanyemeza mu Bengo karanyinjiye ko nari mu karaoke deja nacha n'abantu nka performing hanza muri karaoke ajya na performance abantu bakaya ati hapi kandi bishira habona vraiment nerekane ko indirimbo iri mu bihe byanje ndagenda ndarikodinga telenovela ndayikora noneho rero numva nibiguma biraja mu bya vrai nyine no muri video uravye video ya telenovela ukuntu nayikoze nari mu mwanya wo kandi undura ka vyose kiduma yibonye biranka yigumye biranka neza bavuga ati no audio yandungikiye ubwo munsi bari handukiye audio ngo no c'est pas possible ntigishoboka kwa kunavuga Bujumbura yari hi imyaka yose ariko mwari musanzwe muzina no ikintu nari nzi kuri we nuko mufata nk'umurijende mu bandi ahubwo navuga ati sinabwa namuhuze nimubona amaso mu yandi nigeze kumubona rero muri Primusique kwa kure kuri stage hamwe bahagaze inyuma y'abandi bose ubw'umurunguru gutara igipfunze ndawa tarati none kiduma arungika audio yiwabo ntiyaje direct yarungikiye umu journaliste araho sinamuvuga mu izina uwo mwana yari ibihe byose je numvise iyo audio nca mba intéressé wo gusaba nimero yiwe sinamuvugisha byinshi narungitse link iyo cover ngoke ngo finalement ni wewe tego aravuga cha telefone appel bonyene s'il vous plaît rondera indirimbo ishushe urumwanditsi yego andika indirimbo niko gavyihuta ushaka uzi Nairobi nimba wo aho uzoshikira kwa ibyo uzogiye byose nzokumenya ati gusa ndota tigusa kwera biri byihutirwa ko dukorana nk'ishushe kintu nakoze kwa nanje nari nshashana navuga ati no ntwishire ko charge zose menya ibyo bindi byose muga kuza reka jeni mpambanire hari umugenzi yitwa Barore yaranterereye nawe ashira nk'ukuboko kwiwe donc nta kintu ntakoze kugira ngo nshobore kubona iyo collabo kuko navuga ati collabo ntiyonjika no cyamvuga nuriye mu minsi ngahe nari ndi Nairobi tutangwa ducako rero ko naje kwandika byose nindi mbona ikoze yari muri projet Robert ashara ama projet muri Flash nashitseyo rero asha rero niho akazi kari gatanguye nyezi na rero ko nagiye mfise projet zibiri ayo nifise yitwa Bipfuziki niyo yabumbamo ngati muri zibiri tuzohi nkimwumvisha mumbamwe mu mayhotel ubwo nyene ngumva ngiyo ya kabiri ntayo nshaka kumva nta birefu ubwo tuvuge twage muri studio tagato yabanza mvize ngoya tugende kubona nandise verse yiwanje ni ya kabiri mugaye ya kabiri yari mu majambo y'umukobwa aririmbira umuhungu byari ngombwa ko yakuramwe akanyishura aho nyene wewe urazi ko ni mzee baba yao nta birefu tuja muri studio ahubwo ndavuga ati no atangwa kwanza arama correction kwanza za mbere nk'umuntu w'umuzihe kwanza ati ubwo rero tutaragira niwe yaje gutegera ubwiwe kuko yavuga ati none ko ari we nagiye ntumbereye ndafise mu grand frère aba Nairobi mugabo ntiyari na informe yuko jewe nza kuji Nairobi nagiye mbona parika kuri parking no naravoyaje mu bihugu bibiri bya hafi sinebwa afata urugendo rw'iminsi ibiri ndabona ngo yademye n'imodoka injira umugwiwe ndabona famille ofete wamengo ndiko ndarota no sinavyemera ko eri bwo buzima ndiko ndabamo kuza nambwira ati no yakire ukebuke pose tagiwa na madame wiwe suratera inkuru abana be barankunda ko bana bo bari bashaka kubona umuntu yaririmbye telenovela ko arafise umwana wiwe turi mu runganwe ndamusumba nk'imyaka ingahe ibiri ni twatera inkuru cyane ngati ni wewe kweli nishi ni mimi bo turagenda muri studio
tangura arambwira ati no ubu rero wabikoze niho rero shiramo ingufu rero muri verse yawe kabisa winjire muri feelings ubu turi kumwe rero duhanahane tubonana ya ewana nanje ramaze kumbwira uko numva ibisazi biraduze kabisa vugana shize mwaka voice indirimbo ishigenda gutyo rero buke turakora video byari ibintu nyine bya TikTok nagiye kugaruka ino my friend indirimbo yagutanze kuko yaragiye gukora twaje gukora video jewe afite gahunda kuja gukora na Marina jewe kwera mbya ati ntuzushike BJ utabanje guca mu Rwanda kumusezera ati dusezerana amahoro y'Imana abari natwe ndagupresente kuba president wo mu Rwanda ubandaye je nashitse mu Rwanda ndi mwinjana mu Rwanda abatwari twicaranye yego mbona abantu bagomba bandanje umuntu none keskiriya ndagati none byaje bigenda gutya kame ndi Kampala kuko nararaye Kampala wararaye Kampala indirimbo nawe mugabo wari wayibonye ko yasohoye ego ndaye Kampala musi wambe nyine munyura Kampala nyine nari ndayumvise mu kabari karaho n'abaganda baravuze ibyo batumva ndagati wamutama rero uyu mujama rero cyandabandanya Rwanda ho rero byari fina no je ndabona kugira ko nariko ndarota ico gihandu kubungira niko ndabona yuko byari ibihe byanje ngeze mu Rwanda ho nyene bapfuye baheze tiyagomeye kuja kudraga umuhungu aje kuja kumuhoga kugira nukurisha umbamwo kakano karakajambo kabaye confusion naririmbye neza mugabo wagataho bikundi koko rero kagomeye kabacha oya kajya ndikujya nyene ababivuga bose nk'abatwenga ntarabibona niyumvira yuko nazokunda yo numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga kuko nuba bavuga yamuhe sinamenya yuko biryoha ndakubonye byose birahinduka ishusho yawe ikamigaruka muri nishi umutima wanje ugatera unyibutsa izina ryawe ko niyumvise mwihinduka rikomeye yo nuko ibintu nazi birashwaramwo bikomeye niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo waraminduye uzana mu rukundo hamanye bye ndagomba gushimira abantu barorereye inkuru shure duhabwa na biringa anye oya ikiganiro kiraryoshye gose kuko bituma abantu rero bamenya umuntu noneho uwo ari we rero ni impamvu ko ari umuntu ushobora kumukunda utaramenya uwo ari we none n'umumenye rero bikaca biguha rero kumukunda gusumba bagati yo kumbe inkuru yo yagenze uko ya nico gituma numva umengo ikiganiro no gitura n'abandi bose kuko je numva inkuru shure sinebwakirore neza nakiravye igihe mukorana na Michel kumengo hamwe na Rasco none haye mwene ugati bwabo n'ikiganiro kiri serious umuntu aravuga byose nyene ama bakamwumva yakirekura abandi batubaza utuntu two hejuru ngano nyene uratanga nyene kuntu film yawe yagira genda ko mu kiganiro ni abantu ushobora gukura ni hariho na inspiration ushobora kuba na inspiration ugaca yumvira shimire cyane Stanisha ariko hari nibazo ushobora kuba nta mubajije pourquoi potobishira muri commentaire nkazoyimubaza bindi ariko tumushimire cyane ndanaboneraho nakanya ko kubashimira mwebwe mwese mwakurikire kino kiganiro inkuru shure mugumane natwe nyuma ya kamera Cedric yabikoze neza urana ko amasanamu kuva yo twafatiye hanze tukimwakira uranatwirira ko tumufatira no munzu tubashimire cyane mwakoze ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimoon TV.